Yesu nashimwe inshuti zacu bagenzi, ego hama nkuko mubizi ndi umugabo wa Ariyera Irakoze. Ego Ariyera nkuko mwabibonye, Ariyera yashoboye kwitahira amahoro nta nkeka. Ariyera abamuzi barazi ko yakoreye Imana, yari umuntu asenga Imana, ubuto bwiwe yabumaze arondera Imana. Rero nta nkeka Ariyera yitahiye uno musi asinziriye, yari asinziriye twikangura asinziriye n'ukuri, yisinziriye neza n'amahoro. Ego nta nkeka ko yatashe mw'ijuru. Ego rero twihanganye, Imana ibandanya ibana natwe. Ego turayishimira cane, Imana niyo ibizi ivyo ikora. Ibikenewe nuko tumenya yuko twese hano kw'isi turi ku rugendo, kandi urwo rugendo murazi ko umuntu wese iyo atashe bavuga ngo Imana imwakire. Rero ico namenye kandi nakiriye nuko Imana yakira umuntu ari uko yayimenye, nkuko mu muryango mushobora kwakira umuntu kubera mumuzi. Iyo umuntu mutamuzi mutamwakira batera amakenga, nibaza ko ariko n'Imana imeze, kuko murazi ko Imana ari umuvyeyi wacu. Rero n'Imana yakira umuntu yayimenye, yayakiriye nawe. Rero nagira mfate uyu mwanya ndabashimire cane, ndabashimire cane abarundi, nshimire ababa mu mahanga b'abarundi n'abanyamahanga bagenzi b'abarundi batubaye hafi. Ego nukuri mwaratubaye hafi, ntitwigeze tubura uko twivuza. Twaragiye kwivuza nukuri. Ariyera yariko aratora agahengwe, yagenda yashorana. Murazi ko nari nagiye kumuzanira umwana. Ariyera yashobora guterura umwana wiwe akaryoherwa. Ego nukuri, ariko ico Imana ibishaka nico gikuru. Nkuko nariko ndababwira ko twese destination ari ku Mana, mu gihe twayirondeye kandi twayimenye izotwakira. Ego rero nagira mfate uwo mwanya ndabashimire abantu mwese mwagize ico mukora kugira ngo dushobore kuja kuvuza Ariyera. Abantu mwazanye uburyo bwanyu, abantu mwadusengeye, mwatubaye hafi, muba hafi umubebe. Nukuri umwe wese muco yakoze, n'uwutagize ico akora akaba yumva yaradufitiye umutwaro, twagira dufate umwanya wo kumushimira. Ariyera narose umwanya wo kuganira nawe, narose umwanya wo kumubwira ingene vyagenze, amaze gutora agahengwe umuntu amubwira ingene vyagenze. Bamwe twararose umwanya wo kuyagara abashimira, ariko arashima cane ku gikorwa cakoretse kugira ashobore kwivuza. Yaguma ashima, akaguma ashima Imana kubagira. Rero jewe nk'umugabo wiwe nagira ndabashimire cane gose nukuri bivuye ku mutima. Nshimire n'abadufashije kubimenyekanisha ku bantu kugira bashobore kudufasha. Ego ibinyamakuru, abandi bantu bose bagize amapartage. Ego na cane uyu Warimo TV yaradufashije cane, ko niwe twatanguye kuganira nawe, hama n'abandi turabashimiye mwagiye murabikora. Ego rero Ariyera ari no muri morgue muri Kenya. Turiko turarondera ukuntu twomushikana mu Burundi kugira ngo dushobore kumusezerana iteka, tumuherekezanye iteka. Nibaza yuko tuzobibamenyesha hanyuma ko bimeze, ariko turiko turategura, turondera n'uburyo bw'ukuntu twomushikana mu Burundi. Ego tuzobibamenyesha nkuko mutuba hafi, mubandanye mutuba hafi. Ndiko ndashimira abantu benshi bariko baraturemesha muri bino bihe. Ntibiba vyoroshe, ariko dutegerezwa gukomezwa n'Imana nzima, kuko iyo wasenze Imana ica ikora ico ishaka. Nukuri turazi ko mwadusengera, ariko Imana yashikiranye amasezerano atari make. Nukuri ntituzohengeshanya kuyishingira intahe, tuzovuga ubukuru bwayo na kare. Imana ntawe
woyiheba, uyihevye ntaho woja kuko ni umuvyeyi. Iyo uhevye umuvyeyi urumva nta handi woja, kandi n'Imana noneho n'umuvyeyi wa twese, ni dawe wa twese. Rero nagira mfate aka kanya ndabashimire cane bivuye ku mutima, ni ukuri abaturemesha, abatuba hafi, murakoze cane. Ego twebwe turaremye cane kuko tuzi yuko Ariyera yitahiye mw'ijuru, aruhutse ivy'uyu mubiri, igisigaye ni twebwe bo kwihana, tugasigara natwe dutegura inzira yacu kugira tuzotahe amahoro. Ego ibikurikira rero tuzobibamenyesha. Murumva yuko umubiri ukiri ino, bisaba ko tuwutahana mu Burundi, hari umuryango, kugira tumuherekezanye iteka. Ibindi tuzobibamenyesha muri Ferpare. Yesu abahezagire, abahe umugisha, mubandanye mutuba hafi nk'uko mwabikoze. Ego nico numva nobabwira rero. Imana namwe ibandanye yitaho ivyanyu n'abanyu, mwatubereye umugisha. Turabashimira cane mwese bivuye ku mutima, murakoze cane gose.